neza hari abandi bari bonsoir bari mwijoro nizere ko muguwe neza nitwoze yakoze kubatanzi iyi ni Silent Vibes ni televiziyo ikora ibiganiro byinshi bitandukanye by'aba entrepreneurs by'ama témoignages by'ama sujet atandukanye ngo uyu munsi twaje gusura kuganira no mu entrepreneur benshi mumenyereye w'umwubatsi ashobora kuba yubaka amazu muganiraza ko hari n'imitima yubaka kora ko yari karapataje ama témoignages yiwe hari imitima myinshi yubaka ni Fabrice Manirakiza benshi muramuzi basa amazu menshi mugu twasuye kuri chantier yiwe iri mu Kabezi tubaze kuza inshuro nyinshi ngaha anye ariko uyu munsi twaje kureba ibikorwa abigejeje byo kubaka ayo mazu tukihabona hakiri chantier twatuzi ko uyu munsi tuzogaruka dusanga hari amazu yamaze kuduga bya kubera ko adacika intege mu gihe benshi muri iyi minsi bacitse intege benshi baba bari doga benshi bari mu bibazo mugabo we aguma ku kivi reka ndamuganirize twumve byinshi kuri we Simba biza aho mwubatse nubwo reka ahonyoruye nandi ahonyo okay na natinye kare ko ahonyora kugira ngo sinsambure hi Hello. How are you? Good. Yadakwambike microphone tu. Yeah, ungira umustar. Yeah. Usubire tuganirize. Usubire wandike ngo umumiliyarderi wa mbere ushaka azozida. No, yewe. Ngui Fabrice, uramusa kuzi wacu. Ndabaramukije gose, ndagyewe cyane. Karibu Silent Vibe. God bless you all. Nurubereke ngene yabiza kayasha. Yeah. Ngene yabiza kayasha. Abantu babona ntibamenye ko ibintu biheza bamaze kuruha. Bimeze gute biko bimeze gute no munsi. Urakoze, turabaha ikaze, turi muri Lake View Paradise Estate. Hejuru ya Tanganyika kurabyibonera genda byita $1 million view $1 million view rero novuga ati nukugira mubona ibikorwa bigeze n'abakunzi bakurikirana ibikorwa byacu babone ko kuva igihe tutandukaniye na Silent Vibe tutasigaye twicaye babona aho bigeze yego bwa mbere ni hari abakozi benshi bangana nk'ubu uyu munsi hari abakozi benshi abamama abasore hari abakobwa isoko kadari kenshi cyane gose ubajera gute muri bimwe bya mbere dushira imbere muri company wacu icyambere cyo turashira Imana hejuru icya kabiri dushiraho n'uburongozi rero kugera aba bakozi harimo uburongozi bisigura ati hariho jewe hariho abandi hariho abashefu abadirecteur des opérations gushika kuwo hasi n'uyu ari karuga ico cyuma bugera afisuri karamu monitoring kandi afise n'ukuntu aza gutanga raporo rero muri bimwe dushira imbere nico sinze ko babyita bonne gouvernance or something like but structure yo kugira ibikorwa tuba turiko turakora bigende neza kandi uwari we wese akore yidegembya ego ku bintu bisi murongo ego abantu bashaka kubona bindi bakavuga ati Fabrice nibisanzwe yasanzwe yubaka amazu ntibiriko biramugora experience yatanguye unye mugabo ukoresheje ubwenge ukabona bene muri kurakora n'ikintu kigoye n'ibintu biruhisha n'ibintu bisaba ubwenge bwinshi ushaka kuba n'amajoro menshi udasinzire kuri imvya mbega gemazu n'ivyagenda gute ubijera gute ivyo bintu vyose mbega birakuruhisha nke wowe uvuga narabimenyereye kuba entrepreneur bariko baradukurikirana umuntu azoguhenda nguzo tera imbere udakoze azoba kuroze bisigura ati nawe urabizi ndazi ko muri Silent Vibe bibagora kugira mu kikaho mugeze mugabo ama challenge ni menshi nohera nko ku kintu kijanye na management iragora kuko abarundi ikintu cya human resource cyagumye ari ikintu tudashiramo ingufu cyane ariko urabona hari igihe usanga turiko turakoresha n'abantu batize bikaba ngombwa ko tubagirisha ama training kugira bashobore kuba on the level twifuza kugira abakiriya cyangwa aba partner bacu baronka ibintu byiza ibindi navyo mu ma challenge abakomeye novuga dufate nk'ibijyanye n'ama infrastructure nk'ubu nta muyaga nkuba turaronka maybe regidezo itwumvire iduhe umuyaga nkuba aha tuzoba dufite imiryango irenga 50 ngira urumva ko dukwiye kubyikuri kuba tworonka ama access nkayo n'amazi ntiturayaronka twaragize forage ngaho usibye yuko ari mu bintu bimwe dushaka kuzoshiramo innovation duhejeje mugabo twose n'utuntu usanga tutugora hanyuma ibindi bibazo nabyo nibijya duhuriye ko twese urabona ibintu bijyanye n'ibitoro ibintu bijyanye
niduga ry'ibiciro mugabe ibyo byose twe twinjira project twayize twagize plan A tukagira na plan B ati mbere na se ikajabo wewe kugira ngo ibikorwa ntibihagarare ikibazo remfisi ubu ngenda kubaze uri gukorera imigambi mu gihugu abenshi bavuga ko kigoye gukora nk'imigambi no muri iki gihe abantu bashaka ko bari do wavuze regidezo amatara agumashika n'abayafise agumashika amazi abura hari zizakone za limitere umva umuntu kwiyumvira ati nane gukorera ahantu atagira connection kugira ashe gukora akazi binyoroheye n'ibintu bigoye mugabo nuko bimeze uko onye ntivyaguhagaritse cyane bise niki yingi bega wewe ikintu gituma ubandanya nico nifuza usharinga n'abandi kuko uri gukora mu bihe bitoroshe mugabo arabandanyije akora kugira ngo ushe guteza imbere igihugu cawe nawe witeze imbere nikiye kintu wohanura nk'abandi bankurundi kugira ngo bahindura ivyiyumviro bahindura inyifato kubera ko nibaza ko kugira ngo igihugu gitere imbere bihera mu vyiyumviro bihera mu mutwe hama bibaze ko mu mutwe biza guhindura n'inyifato y'umuntu ukuntu arayifata hanyuma mu buri duto akora agatuma na bimwe bizitwa ngo biragoye bitagira agaciro kurusha ivyo ariko arakora bikomeye nikiye kintu babwira urakoze ikintu cya mbere cyo novuga jewe ibi bikorwa dukora ni iby'Imana yadutumye ni iby'uhoraho yadutumye bisigura ati we don't have ko ari umuhamagaro w'Imana bisigura ati nta yindi choice dufise no kubanga kandi tugakora ibikorwa kuko ikitwereka ko ari ibikorwa by'Imana ni aba bantu babona abari ngaha na bene gihugu novuga ati usanga vyogora kuronka ubuzi mugako twagize ibi turaronka opportunity yo kubaha akazi na cyane n'abamama ngira wavyibone hagira kurabona abamama bariko baruba bari hejuru kumazi bijya rero biri mu byambere bituryohera ikindi nacyo no ukoresha filozofi yo kuvuga ati nindashaka kujya mu ijuru adasenze ntibikunda kandi niba byuka mu gitondo biraza kukugora muga kubera uri kurakorera ijuru urabyuka ukigora ukavuga ati hariho destination ishaka gushika none nindashaka gutera imbere atagwanye nindashaka gutera imbere adahuye n'ibibazo rero nkavuga ati ivyo ayo ma challenges aza muri angle zitandukanye abarundi barakritikana twe tugitangura iyi project no vuga ati n'abantu bitwa ko bategereza kushigikira bazavuga ngo bijya wo bishobora udasara ngo ujya muhunga ari ihanga bakabona nyene ntibyokunda bakabona na project ari mu mafaranga menshi ngiyo bishobora nta na mahera afise ivyo byose Imana nico gutuma nagumye nkubwira ati n'umuhamagaro muga hejuru y'ivyo iyo usenze Imana ati Imana uyisabye amafaranga ntayizoguha utegerezwa gusenga nka Salomo Mana mu bushobozi mu bwenge rero ibi byose urumva bica biva muri iyo wisdom tuhabwa n'uhoraho hanyuma icambere cyo tugateza imbere igihugu kugira twese bishike muri 2040 na 2060 bizokunde kandi ntivyokunda mu gihe umwene gihugu mutoyi nk'uyu twomusiga inyuma irifo yuko nawe abafise ahaja gukora kuko bituma dasamara bituma tiyumvira ibindi bintu bibi kandi nawe akaryoherwa karonka no kwagaburira umuryango rero twebwe turi kiraro hari ikintu warundi bashaka bako bari baza muri iyi minsi cyatanganyika ngo yashavuye muri iyi minsi buri kiraduga nawe uruko ubaka hejuru gato yatanganyika ntabwo ariko muri ya myaka baba kuzoyisubije ibibanza vyayo no ngazo bahari oya jewe ndibuka narigeze kubwira abantu bafise ibibanza ko bondondera hari abantu batari bake bari munsi y'ibarabara ryo ngaha bandondeye ndababwira toya bivanye n'uko iki twe turagira research twe dufise biro nini y'ubu twarashizeho na service jejwe recherche gusa kuraba ati none nimba Tanganyika yarigeze kuduga cyane yigeze kugerahe twereho kugira dufate ingingo yo kuza kubaka nuko twabonye ati na Yesu azohava asanga itarashika ngaha ni mu bingahe okay hari ikintu kese tudavuga ati ntituzokwama kuri iyi si umunsi umwe tuzofa cyangwa dutahe cyangwa dusaze mbega ni kiye kintu kuragira ngo mu myaka 2-3 hazo hari abandi ba Fabrice bubaka amazu bafite imitima ikomeye nk'iwawe bacibwa intege ntibacika intege bakabandanya bariko baravugira ngo muri 2040 gihe cyage tuzo tw'abakecu n'abatama hazo hariho abandi bantu bariko barakora ibikorwa mu byo twe twashe gukora urakoze cyane
abambere uravye hajya aho dufise umugwi w'abastageri aba bavuye ku ma university atandukanye mbega dufise abastageri bangahe sa turafise 13 ahandi ku mashantier urumva bose hariho n'ayandi mapro boba bashika 50 rero abo ba jeune bariko baragira ayo mastage urumva nivyo nyene nibo turiko turarema mugabo hejuru y'ivyo abo bo bashika ngira urabawe mu kurambere wacu nayo ubundi abasigaye bose turabajene rero urumva ivyo biramfasha kandi bikanyohera kuko nibaza ko niyo wisdom ndiko ndapasinga through kandi hariho kuvyukura abamaze kwishikana ku yindi ntambwe rero nizi impanuro jewe ndiko ndagira ibiganiro ndagerageza gukoresha at least impanuro uko jembo n'ibintu nkavuga ati abarundi tworengera ibidutandukanye tugakundana ntacyo buza twese novuga ati tubakarorero muri community tukabinyanka mugayo dukunda Burundi basi je navuga ati niba udakunda abarundi basikunda Burundi ku Burundi ni itongo Imana yatugabiye twese dusangiye utabukunda n'ubutazi ko ari ingabirano kuko uku kuntu dukunze kubona Burundi ntibuteye imbere ibiki mbere urazi ko ari opportunity of course kugira twerekane impamvu twaje kwisi tukore tugiteza imbere twebwe nyine ambavu yivye je nawe mu bihugu bitandukanye naba nabisiguye ibihumbi 50 by'idolari muri Australia aza guhera muri registration ya small company ako $50,000 ngaha ugira izine ugahakaza abantu kandi ukunga none ko ari opportunity kagiye tumaze kwisi kabise reka umuguzi ikiganiro usure kandi wibutsa abantu ubibutse ko kugira ngo igihugu gitere imbere bizobavako correct ko kwidoga ntaco bimaze ukaba widoga ari kintu uri kurakora wowe widoze birumvikana kuvuga ati uri kuragira ama obstacle yo mu kazi ariko arakuzibira muga umuntu ariko aridoga ataca ariko arakora ahubwo atera ubute canke ubunebwe bamwe bariko barakora akabatuma n'abagire bacika intege yego ibico babwiye ubivuze neza nuko nyene jeho wanashaka icyambere ndagitumbereze ku ba diaspora aba diaspora kera twaraza tukitwa ba come from tukaza tuza ayo madolari tuje kurya adewe ma bling bling batubonye ataho abantu barashushe mugabo ubugende ba challenging ndababwira ati bugenze hacumaza ata kintu uri kurerekana mu gihugu kandi niyo waburi muri Australia uri muri Amerika udashobora kwerekana ati raba ivyo ndiko ndafasha igihugu none uri mu diaspora wahe uravyumva rero ikindi naco ni kuri aha mu Burundi turafise ingwara twatewemwo sinzi ngo izivahe iyo ngwara iri mu nsaku iri muri corruption I'm telling you ibyo bintu tutabiyegeje kure ntituzigera dutera imbere mugabo tubigwanije aca nsaba n'abadukuriye bakinvestisa mu bajene inyishu muzoronka niyi kuko abantu bashobora kwibaza Fabrice niwe azi ubwenge cyane niwe no hari abantu benshi cyane nawe we amshuwa baguhaye stage ibi byose ushobora kubikora mugabo exactly urumva bayiguhe ibikunda kubera hariho intoxication mu badukuriye baguma babona umenga bajene ntibashoboye mu Kirundi bavuga ati amase ya kera ntagiho mu rutaro rero nkavuga ati duhindure mu mitima yacu duhindure mu migenzo yacu dushigikirane hanyuma dushigikira urwaruka rurashoboye muri bya 2040 Navuga ati turayibona mu ni tutakora tushika tukiko turavuga gusa atake tuko turakora rero Imana bazaga gusaba abantu bose bari kwashigikira igihugu cacu hama muzovyishimira mu myaka iza. Thank you. Merci beaucoup. Ikindi rero twovuga ni cyuko tumaze amezi 3 n'igice turiko turubaka ya mazu nyezina ngira murabyibonera turabatembereza murabe tukaba rero dusigaje amezi ashika ku 12 kugira inzu dutange inzu ziri muri faze ya mbere dutange imfunguruzo rero tukaca tugenda tuvuga inkuru nziza yo ngaha muri Lakeview Paradise Estate. Urumva ko twatanguye kuri faze ya mbere. Faze ya mbere rero igizwe nayo mazu y'ama VIP turababwiye abariko baradukurikirana yuko turafise inzu zibiri za VIP zisigaye muri faze ya mbere.
rero abo bipfuza amazu boba bari novuga ati bari barasamaye akaniko kajyo ko kugira muri zibiri mushobore kuzironkamwo. Ubu turiko turatanga offer yo muri promotion ya gatatu, bisigura ko iyo nzu yigura cash ushobora kuyigura miliyoni 650. Ni VVIP biri muri yare zirenga hafi 5 kandi kabigeretse kabiri, ngira mwagiye muravyibonera aho turaza no kubatembereza murabe abari kibanza kinini ya cyane. Uyigura uriha make ucuyigura ku miliyoni 670, bisigura ko utanga ibice 35 kujana, ayasigaye ukazora yatanga mpaka project iheze. Urumva ko dusigaje ya mezi 12. Payment option ya gatatu ni uriha ibice 35 kujana, mugabo aho ikigugu miliyoni 700. Uca uriha ibice 35 kujana, ayasigaye ukaca tukujana muri banke bakaguhingurane, kandi baguha kuri todo intere. Novuga ati itangwa ni banke imwe gusa dukorana ariyo CRDB, ku bice 12 kujana kandi kugeza no ku myaka 20. Mu yandi majambo ni mu nzira yo kugira borohereze abakiriya bacu, novuga ati nabo dusanzwe dukorana. Now aho nariko ndasigura rero muri faze ya mbere ariyo twagize plan ya mezi 18. Ubu rero hariho yindi faze ya kabiri. Faze ya kabiri izo birimwo amazu, turategekanya kwashira etage geretse inchuro 10, zibiri etage zibiri. Izi zoba zirimwo ama apartment 40, muraza kuvyibonera ngaho. Turategekanya no gushira hama maison de ville, amazu mwabonye twubatse muri quartier Miroir, yama maison de ville usanga ari mu kibanza gito mugakaba amazu manini, amazu ashurika 18. Rero kimwe twovuga dufatiye kuri izo faze zose, ni projet wumva ko ari projet ndende kandi projet uwari wese yisangamo. Twababwiye nk'ubu tugiriye ko mvuga ku bijanye n'aya ma apartment n'ama apartment. Ubu turafise ayari muri faze ya mbere najya ari karubakwa hajya kuba yafata ari ku miliyoni zikomye miliyoni 350. ni cyo kimwe wanashaka no kuri maison de ville, na maison de ville kugura kasha ku miliyoni 350, mugu uca muri banka yironka ku miliyoni 340. Now ikintu rero shaka kubwira bariko barumva ibi biciro nuko iyi ni investment opportunity nini ya cyane. Twabitanze kakarore muri Miroir, inzu twatanze ku miliyoni 500, ubiri muri valere y'amafaranga arenga miliyaridi y'amafaranga y'amarundi. Inzu muri quartier muri Miroir y'ama maison de ville iyo twatanguye tuyigurisha 290, ubu bayigura miliyoni 400 kandi tutaranayiheza. Iyi VVIP abaje ubwa mbere bayiroshe kuri promotion y'imiliyoni 490, bisigura ati iri barajyo riva mu Rumonge riko rirubakwa. Umushikiranganje w'inyubako aramaze kutugendera ngaho inshuro zirenga 2, yaratubwiye ko bishoboka cyane ko tuzoza guheza ngaha iri barabara ari highway nziza cyane igera muri ville. Ivyo byose turiko turagira research, dusanga yuko abafasha yamaze kuri ibi biciro ndiko ndababwira tuzoza guheza benefit yaramaze kuba double. Bisigura ati nimba bayiguze izo miliyoni 650, izo bari muri miliyaridi n'200. Bisigura rero ku bantu ushobora kuyigura nk'iy'umuryango, mugabo wumve ko ari na opportunity akarero karoroshe. Ubu turababwiye ko turi muri promotion ya gatatu. Inzu ya VVIP igeze ku miliyoni 650. Cha wibaza rero wa wundi yayigura imiliyoni 490. Urabona turacari nta nadare ya mbere turashirako. Urumva ko wayigurishije ubwo nyene yo ca yigira, kandi twababwiye ko ari ibintu dukoze amezi 4. Rero ndashaka abantu bumve, hari abantu bidoga ati none imigambi y'iterambere yi mu Burundi ni gute umuntu ashobora kwakorera akahungukira mu gisata ca real estate development hamwe rya Vacation Group. Urumva ko tubaha opportunity, tusivye bamwe bagura amazu yo kubamwo n'amazu ya investment. Urumva ko novuga ati biri imbere, abavyifuza bose bashobora kuyisangamo.
twababwiye rero kuri iyi projet ya Lake View Paradise Estate. Ikindi nkuko twagiye turabibabwira nuko irimwo ama component atandukanye menshi cyane. Nk'ubu turafisemwo igihe twokwita ama community facilities. Icyambere dufisemwo nico bita club house, aho it's a community house, bisigura ati abantu baba bari ngaha muri iyi village bashatse kugira amanama, bashatse kugira imisi mikuru, hajya twarateguye ikibanza tuzoshiraho piscine, dushireho gym, dushireho sport field, aha twovuga nkaho gukinira basketball, aho gukinira tennis ball. Urumva ko ivyo byose ari ibintu bizoza gutuma baba ngaha. Anyway, ababa muri miri amaze kubona muri miri wara aho twatanguriye, ngira murabona ko ari ibintu byiza cyane. Bisigura ati rero ivyo byose n'ama facilities azoza ku abazoba bari ngaha bazoza barisangamwo. Hariho n'ikindi twaberetse hajya imbere cy'ukuntu hariho ikibanza tuzoshiraho amasoko, dushireho alimentation meza, turategekanya no kwashira petrol station. Urumva ko ni kugira iri barabara riva mu Rumonge dushobore novuga atababa ngaha bari vyaza umusaruro. Kindi kiryoshe cyane ni cyuko tumaze imisi tugiranira ibiganiro na leta mu nzira yo kuraba ko hajya munsi ya Tanganyika bo haduha tukahashira resort nziza kandi yegukira aba bantu bo ngaha, ku buryo wewe ushatse abana bashobora kwigira hajya bakaja kuri beach. Twarigeze kuvuga ko tuzona hashira na parking y'ubwato, ku buryo abantu bashatse bashobora kuza muri ville biciriye muri Tanganyika, canke ushatse kwitahira ugaca muri Tanganyika. Urumva rero mu jambo rimwe novuga ati aha turi muri Lake View Paradise Estate.